Mu kugurura ibikorwa vy'iryo higanwa ryahuje abashakashatsi bo mu karere k'uburengero bw'igihugu bateguye imigambi y'ubushakashatsi, umunyamabanga ntahegahezwa muri ubwo bushikiranganje Emenegilde Burikukiye yabanje kumenyesha akamaro k'ubushakashatsi mu gihugu. Abahinga, abashakashatsi n'abakoresha ivyabuvuyemwo baremeza bose ko ubuhinga n'ubushakashatsi ari vyo mushinge w'iterambere ry'igihugu bikagituma cigenga vy'ukuri kigashikira iterambere rirama kandi kitarinze gutega amashi kuko na kare amazi masabano ntamara imviro. Umuyobozi mukuru ajejwe ubumenyi ubuhinga n'ubushakashatsi Dr Claver Nijimbere yarerekanye uko ibijanye n'ubushakashatsi mu Burundi vyifashe ngo abakenyezi bitaye ivy'ubushakashatsi baracari ku rugero rwo hasi. Ihiganwa nyezina yahuje abashakashatsi 9 aho umwe wese yashikirije ubushakashatsi yakoze canke icigwa yagize mu gisata ciwe. Edikome Havyarimana yarerekanye icigwa yagize cerekana ingene ku mahuriro y'amabarabara aho bita Gare du Nord mu Kamenge uburyo bubonetse ho kubakwa amabarabara yo hasi nayo hejuru nk'umuti ku mirongo y'imiduga bita embouteillage yamaho. Dr Norbert Manirakiza nawe ubushakashatsi yagize bwerekeye ukuntu ivyuka biva ahari imicafu bita biogaze ku mubone mu gisagara ca Bujumbura bitogoma y'ibimfa gusa ngo vyoza birafasha mu gukinjika no mu gutanga umuyaga nkuba. Eric Kazisa nawe ubushakashatsi yashikirije yagize bujanye no guha agaciro imisiba mu kugwiza cane iyizana umwavu. Samson Musonerimana nawe ubushakashatsi yerekanye yagize bujanye n'icatsi c'igisuru ingene cotanga umwavu w'ibitegwa hamwe n'umuti wavyo. Theoneste Ndayiragije nawe ubushakashatsi bwiwe bujanye n'ingene ubutare lemine muri bw'ifaransa bwocukugwa bugahingurwa gutyo umwimbo wabwo ukagirira akamara igihugu. Pascal Kakana ikigwa ciwe cyari cerekeye ingene ikijumbu cokingirwa ibiza ikongera kyagira agaciro mu kugikoramwo umukate n'ibindi gutyo ntikizosubire kuba ingorane. Donatien Bigirimana nawe yerekanye ubushakashatsi bujanye n'akamaro amaganga y'inkwavu afise ku bitegwa ikigwa cakozwe ku mirima y'imiceri. Steve Docliffe nawe yagarutse ku mabuye y'agaciro bita Tererar akabijya kayo mu Burundi n'ingene hojaho uruganda gohingura inzahabu nayo mabuye y'agaciro. Donatien Ngendabanyikwa nawe nyene ubushakashatsi bwiwe bwerekana ingene ubutare bwo cyorogwa bukanasesangurwa, ivyo kandi ngo bikigishwa no mashure yisumbuye na kaminuza bibanje gushirwa mu bitabo. Abahinga bari bagize umugwi utanga amanota barabajije aho batanyuzwe uko barabashakashatsi 9 rero Pascal Kakana niyo yabaye wa mbere. Ubushakashatsi canke ivyashizwe ko ku bushakashatsi nakoze byashoboye kuja imbere y'abandi n'umunezero kuri jewe kuko bimpaye inguvu kugira ngo mbandanye ku bushakashatsi. Cyo dusaba rero nuko bandanya bafata mu mugongo abashakashatsi. 6 ba mbere nabo nyene bararonkejwe agashimwe kibahasha y'amafaranga.